Mwijuru
musabapfiriye mu mwami bazovanuba wasangiye nawe ukuzuka kure bacukurira mu ijuru n'abazoba bariho nanje nyene sinzobura kuhaba uwo munsi w'imperuka hazoba igitabo canditswe mw'abakijijwe mu mazina y'abiganje Yesu databuja nzomukorera umusire zera mama z'urukundo rw'Imana Mana mw'ijuru uwo munsi w'imperuka hazoba canditswe mw'abakijijwe mu mazina y'abiganje ririmo nuko rero murakoze cyane tugomba dusenga Imana reka duhe kaze umukozi w'Imana hano harimo Shadrake asenga Imana. Turagushimiye Mana, turagukengurukiye ingene twongeye kuzana uyu mubiri w'uyu muvyeyi wacu. Igihe ciwe cakwiye ntiyaranazi ko uyu munsi umubiri uzobura ngaha, ariko byabaye. Natwe rero Mana ko tutaramenya igihe cy'ahantu Mana byose bikorokere mu rutonde rw'ubugombe bwawe, ushishikare kwirura ababutse na cane cane ubahe kubitahura. Umwe wese yitahuye, uri ngaha wese yitahure ati jeho jo ni ryari mbe nzogenda nk'uyu canke nzogenda nk'uko abanyakibe bagenda. Turaguhaye kaze rero n'ijambo rigiye kuvugirwa aha rigira ububasha mu mitima y'abagiye kuryumva, tubisabye dushima ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Ego nuko rero tugiye kumva ijambo ry'Imana. Turahe kaze umurongozi wacu Pasteur bashike hano batubwire ijambo ry'Imana. Kaze. Imana ishimwe, Imana ishimwe yemwe. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Dusome muri Daniel igice cya 12. Umurongo wa gatatu havuga ngo Daniel 12 umurongo wa 2 n'uwa gatatu havuga ngo kandi benshi bo bazoba basinziriye mu ivu bazokwikangura, bamwe bikangurira ubugingo budashira, abandi bikangurira ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. Kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'uko ukayangana ko mwitazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Amen. Aya majambo agomba kuvuga iki? Ijambo ry'Imana yatweretse ko aba basinzira itiro ry'urupfu bazokwikangura,
kandi bamwe bazokwikangura. Ngira mwagiye mubona amashusho y'abantu ngaha benshi, amashusho menshi mwagiye muyabona. N'ishusho y'uyu muvyeyi murayibonye kwije, hasigaye gwawe na jewe izoze. Muranyumvaga yemwe? Hariho bamwe bazofubigwa ino, abandi bafubigwa ahandi, abandi bafubigwa ahandi. Kimwe gusa, ijambo ry'Imana iraduhaye kwitegura. Hari abantu bishiramwe ubwenge bwinshi, naho warahaze Imana ikakugirira neza ikakunezereza, wibuke kuzoza ngaha. Yesu adufashe ngaha. Aha umuntu ni munini cyane. Aha mubona tuzana abantu hano, nagumye nza niyumvira, nasanze umuntu ni munini cyane. Umuntu aravuka munsi mukuru wa mbere akavuka, atangugira imyaka 10 nta byaha barakora. Hano dusomye, ntababwira ibi by'ibyaha, dusomye hanyene mu Bikorinto 15 umurongo wa 51 havuga ngo ndababarira akabanga ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'ihereza izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. 15 ku murongo wa 19 havuga ngo asangwa muri ubu bugingo bwonyene ariho twizigirira Kristo turusha abandi bantu bose kuba abagowe. 20 ariko noneho Kristo yarazutse mu bapfuye, niwe yashurije abasinziriye, kuko nk'uko urupfu rwazanywe n'umuntu n'ukuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu, nk'uko Adamu yandukije bose gupfa, niko muri Kristo bose bazohindurwa bazima. Imana ishimwe. Aya majambo arakomeye, muramwita muvyita ngo nivyoroshe. Ubona ukiriho, burya kubaho ni vyiza, uriko uraririmbira Imana, uriko urakorera Imana, uriko urashemagiza Imana, biraryoshe, biraryoshe, biraryoshe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nk'uko Adamu yandukije bose urupfu, yabandukije ibyaha, hanyuma amaze kubandukiza icyaha, haciye haba itegeko ry'uko umuntu wese azopfa. Ahantu ubona abantu bakora ibyaha ntibinezereza Imana ku by'ukuri, birababaza Imana cyane. Ugasanga umuntu arasambana, Imana yaramubujije ntugasambane. Ugasanga umuntu agira abagore 40 kera abantu baragira abagore benshi kera, ariko ku itegeko ry'Imana haraje kuba umugore umwe gusa. Mu gihe cya Kristo yavuze ngo umuntu azosiga se na nyina abane n'umugore wa karamata umwe gusa, umwe, umoja tu. Swahili mumoya tu. Amen. Muguma naho. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana, Imana irababazwa n'abantu bicana. Abantu bicana Imana umva iyo ni kamere mere y'abadayimoni. Hari n'abantu bakuru ubutunzi ahantu kanaka mu miyaga. Ibyo byose ni ubatiri mutuputu mu miyaga. Mu miyaga. None uzobijanahe? Ni miyaga gusa ukoreramwo gusa amapepo, amajini, abadayimoni gusa. Ni ubatiri mutupu. Nubusa gusa. Nuguhamiriki. Umuyaga. Ijambo ry'Imana ratweretse neza muri Bibiliya. Daniel arerekwa. Ndakwifuriza igihe uzopfa cyangwa uzopfira, igihe abandi bazokwikangura,
ijambo ry'Imana ryatweretse ngo bamwe bazokwikangura. Izina ry'uyu muvyeyi Habonimana Marceline, urabona ko tumushingiye nta tuje hano abakozi b'Imana twamuririmba indirimbo. Aha urubanza imba yarakoze neza mu myaka yiwe yamaze, nabonye abana biwe turabahojeje umuryango, kuko aha tugeze hano na hano mubabaro nagenda araba amashusho meza ya byoba byiza yaba baragiye mu ijuru. Amen. Nagenda bibiremwa by'Imana, nkaca ndaba ingene siyasa, nkaca ndaba ingene ivyaha, ingene isi yandukije abantu ivyaha bizotuma batazorenga iki kirere. Murabona iki kirere, impwemu z'uyu Marcelina agicikana. Nico gituma navuze umuntu ni munini cyane. Kubaho umuntu aravuka akagendagenda akarima akadandaza, birashoboka ko yadandaje, birashoboka ko yarimye kugira ngo bajye abana be bakure, birashoboka ko yagenze hirya no hino. Ubuzima bwiwe uwamuremye yamuhamagaye, none ko yamuhamagaye ibyo yakoze byose biri hewani mu bwami bw'Imana. Impwemu atuzanye gusa umubiri ubora, ariko impwemu yiwe Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ibyo yakoze byose mu buto, n'ingene yihanye, n'ingene yakiriye Kristo, n'ingene yazanye abandi kugakiza, n'ingene yafashije abandi agakunda abantu. Muze murakunda abantu yemwe. Nasanze gukunda abantu ari ikintu ciza cyane. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Iyo myaka yiwe yose irarangiye. Aha banditse imyaka yiwe harya baraza kubivuga, imyaka yakoze yose. Nasanze umuntu ari munini cyane kubaho aha mu Burundi canke ku isi, ahantu hose uzowarabaye ukazocikana. Warakoze neza, sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni bangahe bifuza gukora neza ha mwisi bazotahe neza? Amen. Shira amaboko hejuru turabe. Ni bangahe bifuza ko bazokora neza, bazosinzire neza? Mbali makapi yote yatatupwa motoni, mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza huku, uliyelikata neno nzuri la Mungu utakaa wapi milele? Atakusanya ngano kwa furaha galani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Icha gatatu, watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja naye. Haleluya, imba kabisa kwa sauti ya nguvu, mushangilia Mwokozi. Atakusanyanga kwa furaha gala, bali makapi yote umuririmbyi aravuga ngo rafiki Margarita, Marcelina, Yohana, Joseph, utakuwa wapi? Kubaho
Kubaho kuishi kwenye dunia ni kumtumikia Mungu, ndugu zangu. Kubaho bamwe bazokwikangura. Daniel arabona ko bamwe bazokwikanga. Ntubona aba bose basinziriye ngaha. Hari abakozi byiza, n'uyu muvyeyi Marceline, Imana niyizi ingene yakoze. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Imana niyizi ingene yakoze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twese ntituzosinzira twese. Hariho abo Yesu azohamagara ageze mu bicu azananye aba erkanje, aba marayika bera, abantu batasambanye, baticanye, batibonye, batishize hejuru, batari abantu baciye ku musaraba w'Igorogota muri Yesu, mu maraso ya Yesu. Amen, amen, amen. Bazoca bumva ijwi, ndifuza n'uyu muvyeyi Marceline bazoca bumva ijwi rihamagara, atemwe mwese mwasinziriye mwivu nimwikangure. Ewe utamani siku hiyo, siku nzuri ya ajabu. Haleluya, haleluya. Umuntu ni munini, ararima, aradandaza, arabana n'abantu, ingene yabanye n'abantu ni wabizi n'Imana yiwe. Namubonye aza mu rusengero, turamurongora nk'abapasiteri cyangwa nk'abarongozi biwe n'abavuga butumwa bamurongoye. Ivyo yagenda akora, wewe n'imbere y'Imana tuje kumushingira intahe ku bikorwa vyiwe vyabaye vyiza kuko yarihanye. Haleluya, haleluya. None ikibazo, mbali makapi yote, jewe ndatinya umuriro, ndatinya umucanwa. Hari umuntu w'Imana umwe yitwa Moses Korora muri Hagi Tanzania, yari umukozi w'Imana akomeye cyane, yarigeze kwereka umuriro abantu bazosha. Moses Korora muvuga butumwa, umukozi w'Imana nkaje, yagenda avuga ubutumwa bwiza, agenda abwira Tanzania hose. Hari igihe kimwe yagenda n'amaguru Tanzania hose, agenda avuga ubutumwa ati ole kwenu wenye abamujue Kristo, muje kwa Yesu, abafise imizigo y'ivya. Yagenda n'amaguru Tanzania ahantu heje, nararavye igishinga ntaye ciwe. Hanyuma amaherezo yiwe yaherutse agendera mu ndege, agenda kuvuga ubutumwa mu bihugu vya kure. Imana iragufitiye iherezo ryawe ryiza. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero aca yereka umuriro gatoya. Uyu muriro abantu bacana, uyu mucana muteka ibiharage, muteka inyama, muteka n'ibindi kanaka. Aca yerekwa umuriro uzorigata abana b'abantu, cyangwa uzotuma umuntu yanse kwakira agakiza, ngo uzoba wongezwe ubukari. We yavuga ngo yavuga imiliyoni nyinshi cyane, ingene umwana w'umuntu azokwinjira muri uwo muriro, ukamuyaza neza. Yareretswe neza, arabona ingene uwo mucanwa. Nama ntanga kabazo ku muntu yoba afise nk'uburyo bwo kwisi, akavuga ati umuntu yoba agomba amahera, bakamuha ati tuguha amahera, mugabo ufata umucanwa rijya amakara 3 avuye mu mbabura. Muri mwebwe ninde yo yafata nk'iminota 5 muri mwebwe amani ku kuboko? Sa iminota 5 gusa. Ariko usanga abantu bari muri boîte de nuit, ubu amahoteli aruzuye. Kwangu nyote mliolemewa na dhambi nibaokowe. Haleluya, haleluya. Bamwe bagaca biziba amatwi gutya. Jewe ndatinya umucanwa. Umucanwa ni mubi, uzorigata abansi b'Imana. Bamwe bazokwikangura, bamwe bikangurire ubumaramare. Ntubona mwese muri beza, mwambaye neza. Nge murabona nanje ko nambaye agakoti. Aha, ikiri muri jewe ngaha ni injiri tagatifu. Haleluya. Aha muri mwebwe sinzi uko mumeze, mugabo hari igihe bamwe bazokwikangura, ngo bamwe bikangurire ubumaramare niki. Nibiteterwa. Bazokwika kumbe naka yari umupfumu. Uzokwika
kwikangura ufite ibintu bimeze gutya, ibindi bimeze gutya, abandi bikangure bambaye ibiheko. Murabona ko mwese musa neza, ariko wowe bapima gutya. Hariho uwo usanga yari muri boîte de nuit, uwogira gutya ariwo usanga afise akantu ngaha agendana kameze gutya, uwogira gutya, ariko iyo ni siri ya Mungu. Amen, amen, amen. Ni bangahe bifuza kwakira Yesu nk'umukiza muri kino gihe cy'iherezo? Ni bangahe bagomba kwakira Yesu nk'umukiza? Murimwe ni benshi. Yesu ashimwe. Tugomba turangize mugabo iri jambo muryumve neza. Je ndifuza muri mwese twese hamwe, bamwe bazokwikangura, abagore b'abamarayi, urabona hamwese mumeze neza, unundi zimba zose ngaha canke uyu, bamwe bazokwikangura, abagore 5-10 bari nyuma yawe, twasambanye nawe wa mugabo we, bahagaze bose bari gusa, we ni wadusambanije, nawe shefu ahagaze guca imbere y'urubanza, abandi bazokwika, abantu bazo kumbe nakayera umuruzi kabambi, ariko ubu sawa tu ni mutagatifu anenda hivi. Abandi bazokwikangura nibo batanga ibintu vyitwa bya bindi bashira mu mazi, ibindi bashira hehe mu byo kujya. Usanga abantu bazokwikangura ari umuyoro, kumbe naka alikuwa vile kabisa, kumbe ndugu alikuwa vile, nilikuwa nimuona kwa sura yake iko anapiga kostime mzuri, anapiga kikwembe mzuri, kumbe ni kahaba, kumbe ni mulozi, kumbe ni ule mtu anakinda. Si neno la Mungu linasema vile. Amen. Bamwe bazokwikangurira ibiteterwa, ariko asifiwe mtu anayempokea Yesu kama mwokozi wake. Haleluya! Furaha milele. Piga makofi, furaha milele. Tutaiona furaha tele. Haleluya. Umuntu ni munini, mwalimu Ernest. Mtu ni mkubwa sana. Unamaliza miaka 12 kunatembea duniani, Mungu anakuangalia miaka 13, 15. Mungu yuko anakuangalia, basi unafika wakati wa kukufa. Umwuka wawe ugacuduga imbere y'Imana. Baca bazana ivy'imyaka 50 byose, kuva mu myaka 10 n'uburakora ibyaha. 12, 13 unaanza kutenda zambi. Yesu acaraza, asante sana, acaraza kugira ngo abakoze ibyaha bose, abandukijwe ibyaha na bakubwira nshuti warakoze mwene data. Yesu ashimwe. Uzobona abantu baze bakugwako. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Bavuga ngo warakoze frere, wewe witwa ngwiki? Wewe uri kurankamera witwa ngwiki? Omari. Kama kuna sema injili ya Kristo bazovuga ati uyu Omari. Amen. Anaenda natangaza injili ya Bwana. Haleluya. Uzocubona abantu baze bakugwako ati warakoze kubona dushitse mu ijuru, nuko watubwiye ijambo ry'Imana tukaba tubona ibi byiza byose ni kubwawe. Muanze kutumikia Mungu, siku za mwisho zinakaribia. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Acha tuombe Mungu. Haleluya. Wamusaba pfiriye mu mwami bazova mumva, iwe bazohurira mu n'abazoba bariho, sinzobura kuhaba
uwo musi wa w'ibyishimo w'abakoreye Imana, birinze ubusambanyi, birinze ibyaha byo ku isi, barihanye neza. Itabo sanditse mwabakijijwe mu mazina y'abiganje. Umuntu azoba yanditswe n'Imana izina ryiwe azoba ari umuhigwa imbere y'Imana. Haleluya. Tugwa dusenga Imana, Imana izibahe iherezo ryiza bene data. Nguko mwene data tumushingira intahe, namwe twe tubashingira intahe. Reka rero dusenga Imana, dusabe uyu mwene data asenga Imana. Turagushimiye Mwami Imana data wa twese, amajambo yawe meza tumaze kugaburirwa muri uyu mwanya turi hano muri kino kibanza twaje guherekeza uyu mwene data wagomwe kandi ukamushima kuko yagukoreye. Twumvise yuko abo bagukorera aribo bitwa ko aribo banyabwenge, kandi twumvise yuko abo bagukorera aribo bitwa abatunzi, aribo babosi. Kuri wa munsi ngo tuzoseruka imbere yawe Mana twambaye ubwiza bwawe, nawe ubwawe uturaba utunezerererwa. Turabigushimiye Mana, y'amajambo yahezagire, iri jambo rihezagire rigira ikibanza muri iyi mitima yose iri hano, kuri aba bagabo bari hano, kuri aba bakenyezi bari hano, kuri iyi misore n'inkumi bari hano. Iri jambo Mana rigira ikibanza, rihindure abanyabyaha. Twumvise yuko hariho ukwikangura, bamwe ngo bazikangurira ubugingo budashira. Haleluya. Ngo ariko abandi bikangurira ibimaramare n'ibitetegwa by'ibihe bitashira. Twama tubona iyo umuntu ababaye amaramaye araburi yaca akaburi n'inyifato yiwe, ari hano muri ino si gusa. Ngo ariko umunsi uzogaragaza abantu kuri kwabo, ingene bagukoreye mu kuri, ngo niho benshi bazotangara. Mana urakoze, uhinduriye imitima rero iri hano, abagendera mu bibi ubahe kubivamwo, neza by'uburozi, ubusambanyi, ubwicanyi, ubwibone n'ibindi byose Mana twumviye hano. Ibyo byose Mana ubashoboze kubirekura no kubireka, mpwemu yera abaha inkomezi zo kubivamwo. Ubagirire neza Mwami, bashobore kuza kuri wowe Yesu mutanga bugingo, bakwakire nk'umukiza w'ubugingo bwabo. Urakoze Mana kuvyumvise, kandi urakoze kugiye kubikora. Urashishikara kuremesha uyu muryango, ujishikare kubagirira neza, amahoro yawe ashishikare kuganza imitima yabo. Ibi byizigiro Mana tukuye hano ubahe ko bibubaka mu mitima. Ku munsi umwe bazosubira kubona Marceline yambaye uwundi mubiri, umubiri utari kwiminkanyari, umubiri wambaye ubwiza bwa Yesu Kristo, umubiri ukayangana usa n'uwawe, we wazutse ukanesha rupfu. Mana urakoze kuvyumvise Mwami, kandi urakoze ko wabikoze. Ishimwe n'icubahiro birushirizeho kuba ibyawe, tubisabye gutyo mu izina rya Kristo Yesu Mwami n'umukiza wacu. Amen. Amen. Imana mwese bahezagire. Tuvuge muri make ubuzima bwa nyakwigendera, kuko tugize ngo tubudondore bwose umwanya wavu tubana muto. Hama nyakwigendera yavukiye mu Gatumba mu mwaka w'1945. Ku bavyeyi baritonda na Bampoye ubusa Suzanne. Ntiyashoboye kurangiza amashure, mugabo dufatiye kuri ico gihe uyu mutamakazi yarashoboye kwiga
yagarukira nko mu mwaka twovuga nk'umunani uko nico gituma wasanga rimwe rimwe agafaransa n'akongereza aragacishamwo niyo abantu baje bo muhira gasanga arafise agakarama ari karandika abantu baramutangarira hama yabatirijwe mu ishengero rya Pentecote mwaka ntaho twashose dutora nk'abandi barundi kazi urumva ko bitakunze ko arangiza amashuri mbwa muri ico gihe uravye ayo mashuri yari afise haraho namubaza ati kubera iki bitakunze ko ukora akazi ka leta kandi tuko turaraba harawasanga umuntu heje mu wa gatandatu yarashobora kuba ariko arigisha mbwa wewe tivyagenze gute kugira ngo ntube uri muntu uzeya mu buzi bwa leta umva yarafite amahitamwo yiwe kandi bwari uburenganzira bwiwe ko turavuga rero nk'abandi barundi kazi yari umwirimizi yagakora n'utundi dukogwa twovuga twamuranze cyane mu buzima bwiwe two kudandaza na cyane cyane amandazi bita ku bantu baciye ku ntebe y'ishuri cyane n'ababanyi baramuzi ku mateka yo gukora urudanazwa rwa ngano hama ibyo rero byatuma aryoherwa no kuba akunze kuba yakira abana kuba ari kumwe n'abana bato bato byaramunezera cyane turibuka no muri minsi iheze niho twabati none ga mutamakazi ko wagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo twe tugere aha turi twitwe aya mazina nyine dufise ubu kandi tukaba tubona umengo si bibi rwose kubera iki bituma ugenda ishikara kandi bishitse urabona iyo umuntu akadandaza araho byanka twe tuzokongereza umutahe ubandanye ukora ibyo bikorwa wumva bigwa amahoro hama uyu mutamakazi wacu jewe novuga nk'igihe cy'intambara niho nari maze guca kenge twabona ko ndakwakira abashitsi bavuye hirya no hino cyane nabona ko yaho dusanzwe duherereye twebwe Imana yari yakingiye gato nta bintu by'intambara ndende byahaciye wasanga nk'abantu bari muri iki gisagara ariyo bahungira rero yarakunda kwakira abashitsi kandi Imana ikamuhezagiza akaronka ibyo bafungurira ibyo rero byatumye ashobora kwiyubakira imiryango ni kuvuga niko wewe yasanzwe yararezwe sinzi nimba ari kubera isokuru yari umworozi w'inka ibyo rero byaguma bituma
mbore yashoboye gukeya imiryango myinshi cyane kandi twe tugakura atubara tuyu ni mama wanyu twe nubwo twayifata uko nyene tugakura tuzi ko ari na mama wacu ko tuvukana ibyo rero tukayibamo uko kandi turashima ko imiryango yashoboye kwiyubakira n'ubu bamwe bari hano n'abana babo nk'abo bakundanye bakiri inkumi twegera rimwe tujya gutanga akazi ibyo tumugurira n'ibyo tumwiba byose birangana atubitoya kubwira ngo wende sasa usubisha twabingini wende abana kigo baratwenga mama yari umuntu atarobanura mu babanyi mu bahita by'ukuri mpana gushingira intahe y'ukuri uko ibikorwa bye byarerekanwa abantu bose bakabishingira intahe igihe cy'amagume ahura no abantu basabagira benshi yarabakiriye abo yakiriye bose kuva turi abana bacitse umuryango tugiye muri Kongo tuba twisanze tukubitiye i Bujumbura urumva ni muhira dusubiye tukaje Buringa mu zindi ntara zose turisanga kubera neza mama yakora mama yarumugwaneza yarabona ushonje akamubwira ati ntuva utari akamugaburira batarateka bazawumva birete karatasi mfunge mandasi agatekera ibitunguru apega n'umwe yaje kumuramubira amubwira ati mama utahomba acha bakule yakula ngakula watu njo yakula ivyo byose bikama byatunezereye uko yarabayo mama yarumutanga imbabazi gose waramubwira ati mama uyu muntu yamangora mu gihe musame niyo yari imvugo yiwe mama rero mu bintu byinshi hari akazina bari barahinduye aba bamama bamaze bugwaruka bamaze kubyara nka 5 6 bararengana mama mami nipe bajia uya uchukuru agatora bibiri ukazamba aciye babarira agaca afata ikaratasi agatekera izindi barubu byari byiza ko mu telefone mukamubwira mama aramubwira ati ibyo kabisa nibyo kuko n'abana atwereka amasinya abana bamwereka atahura koze unache namubwira mama mami nibatie bajia ati njanuna amata ataravuga ndora bibiri acha bwa ngoja nikufunge bebe utapeleka watoto hapana sitaki nikuombesha ati ndiyo kwa 5 none nkaba numva ko yapfuye ndavuga ati ninombera imara nako leo ndabushinga naye mama n'ukuri ahari urahoze aze yibuka ibikorwa yakoze kuko sibake yambitse sibake yagaburiye n'ubu yari umuntu kwera umugwaneza ntosanga cavu uko ari kose basanga afise umunezero iyi foto mubona imaze nk'indwi 3 bayi mufotoye uko bamubwira mama kubwa kuna sinzia agaca yitwengira bakamufotora agaca babwira mu fotore ifoto muzoripura kuko ibyo byari byita ngo kuripura abantu bagaca batwengera n'ukuri mama intaye ndamushingiye ni nkiyo yarabaye umukristo mu ishengero ariko kubera intege zashishikara kuba nke akama yumva ati umugongo urandembeje ariko yaguma avuga ati jewe n'ukuri ijuru ndagiteze kuko mbona yuko atakiri n'ukuri atabukora icyo iyo niyo ntaye mushimira mama mani hagicyubahiro narujya rugo mujya muryango uyu nyakwigendera Habonimana Marceline yatubereye umubyeyi nk'uko natangiye kumwita izina mukaka narabonye nyene yuko ari mukaka n'abandi bari nyuma yanje bose niyaraba ngo uyu ni mukuru canke ni muto yaragerageza kutunganyisha twese umwuzukuru ashitse mu gaharawe
haba bari bavuye mu Rumonge, Kanyosha nabo mu Gatumba, bose bafata cyo kimwe. Muri make twarisanzura kwa mukaka wacu. Rero kwino tariki tuje kumufuba, byo twari tumenyereye atugirira, kuko n'ubu twitwa abana. Ikintu citwa bijya nyine bavuze amagato n'amabajiya, twarashika tukageza gusata amafaranga dufise, mu nyuma akatwirukana. Ubu sinzi umuntu azoza arazikaranga. Kuko n'undi mbona dusigaranye akunda ibintu byo kurima, nawe nyene imyaka iriko iramujana. Ndibaza n'amezi angahe asigaye adahagaritse kurima, kuko muramubona aho yicaye aho, imyaka irangana. Kandi n'uyu asigaye baze mufate nka inakuru, kuko bose ni bamwe. Igishinga ntahe cy'uyu muvyeyi wacu atuvuyemo tutanga. Uyu muvyeyi wacu yatweremo byinshi cyane. Twebwe mbere na mbere tumaze kubura umuvyeyi wacu mama, dusigarana papa. By'ukuri yaratubaye hafi cyane. Tumaze kubura umuvyeyi papa, twabonye ati noneho ibintu birayangaye. Turabye hirya tukaba twikubita, turabye tukaba twikubita. Ariko by'ukuri ubishangazi wacu yatubereye umuvyeyi. Ugize ikibazo yaragenda akamwitura, akamushikira, akamutunganiriza. Reka tumwibukira ko cyane hariho ibintu byinshi papa atigeze atwereka. Aho papa yagejeje nawe yafatiyeho, yatweretse imiryango myinshi tutazi, araduhera ku ntango gushika ku ntango. Jewe kenshi ngiye tuko turayaga nawe, tuko ndamubaza, acambwira ati kumbaza cyane ni biki, urumenyesha amakuru? Avuga ati numenyesha amakuru, ngo rondera super, ngo super ngurayumva yize, uzana super bishire ngaha. Hamucirondera n'ivoitire nziza, hamuze rugere rutembere, ndakwereka ibyo wifuza. Rero umuvyeyi wacu, abashagazi wacu, dukuri aruhuka amahoro. Twashaka dusaba Imana idufashe by'ukuri umutima yarafise irabundi ishobora kumuhereza kugira ngo ejo nawe ukirenge yagejejemo nawe asubireyo. Dusaba kandi umuryango by'ukuri tubone ari nk'umuryango, kuko yarabikunda cyane. Naho haba urubanza rwahehe yarigora akagenda agashika aho bagize gutyo bamutumye. Ndibuka ikintu kimwe muri minsi iheze, urazi ibintu by'amabisi kari ibintu bigoye cyane. Tugenda ahantu mu rubanza, tugiye mu rubanza ahantu imodoka zidusize, usanga kuri 14 n'amaguru. Tugana n'ahantu tuhagenda gute, umutama twagera tumwandaza kandi imvura ikiragwa. Imvura imaze kugaranyerera rwose, tukubona mutanye twati tumuheke tugenda gute, twagera duseguye. Nukuri uyu muvyeyi wacu aruhuka amahoro, turabuze.
kandi Imana imwakire cyane ubwami bwayo. Kunze kumva iyo umuntu apfuye nk'uku nibyo tumenyereye abantu bakatera amashurwe abantu, ariko novuga nti ibi biriko baravugwa si vya bindi byo kwigirisha ngo naka yarameze uko naka yarameze uko kuko agiye, ariko ibiko biravugwa uko n'ukuri. Uyu mutamakazi twamwita mamukuru niyo zina. Rero hariho ibintu bibiri byamuranga cyane, iki kimwe ni iki cy'urukundo. Ubwo rukundo ibintu yarondera mwumva ngo yaramudandaze n'abandamubwiye bamukubwa wozopfira kuri tere ati kuko uravye imyaka yari afise n'ibikorwa yakora byari bimurengeye, kandi ntako tutagize ngo tumubwire ati ibyo bintu bireke, ariko ntiyabikunze. Ati bamukubwa wozopfira kuri tere agasha twenga. Rero ibi mwumva ngo yarondera abana bageze kwa mubwira ati none we ko watuvyaye nimba warakora kugira ngo dukure, none ubu twarakuze uhageze aho tukurera, ivyo bintu ntiwobireka. Ariko mwomenya ko ibi bintu byose yabirondera bitanga. Mamukubwa ibintu byo aya mahera mvuga ngo yarondera n'ubwiwe yibagira. Nama nibuka jewe ntitumara imyaka myinshi mu bwo ntamaze imyaka 9, nta munsi n'umwe nagiye muhira atampaye amafaranga ngo shire mama, nta n'umunsi n'umwe. Niyo ngiye mu rubanza akambwira ngo muraza kubona n'umunyakabezi ate ngugenda umwereke ko ndi bosi agaca mfumbatiza kanoti. N'ubu kuri Pascal nagiye mu kabezi arantekerera muri gabuntu bwiwe yagura amasukari ambwira ngo mushire acampa n'amafaranga ngo shira mama wangu ujya mama ndamwikunda. Hari undi muto yabanje w'umuhungu yamwita ngo muyomba muto, ngo muyomba muto namubwiye ko atakibaho avuga ngo yongwe ndababaye arafwe ntamusubije ngo nibutse inshuro yampaye 5,000 ukonje ngo kanoti kiyo ka 5 ngo ukongera kama. Rero muri make ibi ntiyabirondera vyiha yabitanga. Mbena twe twari tukavuga ndi umuvyeyi kwahanga aruha none ntanabijya yaza nakaje amuhitike. Ikindi naco kibije imiryango yarakunda kumbarira, yarakunda kumbwira cyane uzotuje tujane muri Kongo nje kukwereka umuryango igihe wagenda nta bantu benshi wabonye ngo kandi ntuturishinga umugabo wawe uze ndakwereka umuryango tukibaho muzogera kurondera imiryango tutakibaho. Ico kintu rero byo bintu bibiri by'urukundo rwo gutanga. Rero ntarandiriye n'ukuri Imana yonyene naho itora ibindi naho yo kwirengagiza ibindi gusa, ariko izi mwibukire ku rukundo rwo gukunda abantu adacaguye, rwo gukunda abantu bose kandi ataravye ngo aba ni banaka ariko bose bafata cyo kimwe ko abandi bose babivuze. Twegire Yesu. Amen. Aje mpagaze ngaha nshimira Imana mu byo yadukoreye. Jewe ndi mutoya wiwe narabaye aho ngo umenga yaransumba imyaka myinshi niko novuga, kuko jewe ndafise inkovu ntazi ntabonye mugabo nini akamambarira ati inkovu yawe asha yarambabaje narayivugije njyana kwa muganga ndaguhetse. Baza umuntu rero akurikira ubundi kuba yomuheka yiboneka ko yansumba imyaka myinshi mu kumukurikira. Iyo nkovu sinayibonye jewe mugabo n'ubundi nayo ni inkovu nini cyane. Naguye ku ziko nirukangira ngo gutora intebe yo guha abashitsi. Rero ndawuzi ingene twabanye kenshi biratangaza abantu babona ukuntu tubanye bakabaza bajya abantu baravukana abandi twigome baravukana. Niryo rya mbere tubona aba bantu, niryo rya mbere tubona abantu bavukana bagakundana bigeze aha no mu butamakazi bakaba bakundana. Hari umwanya bahora badusanga twicaranye ati mbega gabundi muri amahasa reka twene turi amahasa abo nkabatebuza ati jewe uyu ni imfura yanjye
atoya urabeshe rero urwo rukundo mama Serena yari afise ruratangaje jewe ndi umuntu nkazi ndakara kweri rero yari umugwaneza yari umunyarukundo ntiyashaka ibintu by'insaku jewe hariho umuntu yigeze kumbarira ngo jewe namuroze aratura by'ukuri mu bantu mu isoko arambara ngo jewe namuroze isoko rirahagarara kweri tega kabundi yarete n'umurozi avuga nti nta kibazo jewe ngomba ndarushinge ambarira ahantu ambarira uwo mufumu nagiye ko kandi nyabirozi abisokorore ndakara ndahagarara amagabo nibyoherera aha nigeza kurushinga mama ko arambarira terekana n'izo pepe uko nyene terekana niyo miyaga tikyazi mutamurozi numva icyo mvugira ko mama ko yari umuntu w'umunyamahoro harageza aho uyo muntu adakunsaba imbabazi acyambarira ati banaka nibo bashyitsi muhiri wanje baraza barambarira ati abo dukorana rero baraza barambarira ati nakarakuroza urapfuye uragiye nanjye waho nari nashangashiwe ngomba nyene kurushinga rushike no muri sentare ariko kubera ya mahoro yiwe ari mu mutima wiwe nukuri arambara ati rekana nizo pepe rekana nizo bica biherera ariko uyo nyene yambariye ko namurozi bano yahaye bamubariye ko ari je ndamurozi nukuri yabatangishije amagazi yabije ifanta amashingura urubanza kubashinga ntahe mangu watekata rekana nizo nibisigara kuri bisho urumva yari umuntu w'amahoro yari umuntu w'urukundo aha turafise imiryango hose ubona benshi ni imiryango we yagiye akwega basigaye ari imiryango yo mu maraso nabo ngira ngo baraha barabyiyumvamo abana babo batwiyumvamo natwe turabiyumvamo kubera urwo rukundo rwiwe rero n'ukuri nicyo gituma mpagaza kandi bakavuga ati nta bantu bangana uku bavukana bakundana kenshi baguma bashihana ariko twebwe eka abana biwanje nta munsi bigeze banyita mama nibo bari bazi ko ari we mama igihe cyose ngira ngo kugeza uno munsi bamwita mama jewe banyita mu izina nta mwana yanyita mama bose banyita mu izina ariko we niwe bita mama kubera iki kubera rwa rukundo rwiwe rero iyo ngabire y'urukundo no kuri uwo muvyeyi imana imwakire mu bwami bwayo amen siku zima tubakia zinapita mbio sana, waaminifu watarithi nchi. Ikaze abakozi b'Imana begere, turakoresha ivu isezerano rishyashya Kristo amaze gupfa n'umwene data abona Imana Marceline azuzukane na bene. umuryango n'uwegere, Mungu
Wamini tutaona nchi ile kwa uwazi. Tunangoja sana mkombozi wetu, kwa dhahiri tunaona maandiko yanasema mkombozi atakuja. Mshukani hapo kanibaje? Nakurikira abuzukuru Simalize katika piga derembo. Haiwezi kama iko na filamu. nakurikira abuzukuru bahejeje akaza basengezana. Hari umusengezana kabaye hagufi mugabo abugifise umutwe uwitwa Hakizimana Aline agaserukana ishurwe y'umusengezana kabaye hagufi. Famille Ezekiel havuye famille Ezekiel acaza famille Arutaidi, famille Arutaidi Joje acaza famille Shauri Bazifoto. havuye famille Joje acaza famille Augustin Baremera bashirako. famille Eric nabo baze. Famille Emmanuel famille Bienvenue famille Dominique nabo begere. Famille Dominique chakurikira famille Mezaki begere. Famille ya Pauline ihejeje ataza famille Joseph Hussein
Famiye Joseph Hussein n'abategera. Famiye Joseph Hussein. Famiye Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mutsigaye muvuga buke buke ariko kandi reka tubivuge. Jena ndaramwise izina ndamwita apotre. Bwana Yesu asifiwe. Kuko igituma namwise iryo zina ni umuntu yagerageje guhuza imiryango. Haleluya. Yaragerageje mu buryo bushoboka guhuza imiryango, ku buryo imiryango myinshi tutari tuzinanye yaragerageza kuyihuza. Icyo kintu ndakimuzi ko cyane. Umwe niwe twamye turaganira hirya heje arambwira ati iyumvira umuntu yashobora kuja muri Kongo atana resepase afise agiye kurondera y'umuryango, akajabuka agashika bikagenda neza. Burya yashobora kwigaba akaja muri Kongo cyangwa akaja mu yindi ntara akaza abwira abana biwe ati burya turavise umuryango aha naha, kandi abana kabibobrija kugeza naho bavyiyumvamwo ko ari umuryango nyene, kandi hagaca haba ubumwe budasanzwe. Ni ikintu kidasanzwe twagiye turamubonerako. Ikigira kabiri, hano hariho abantu benshi yaguriye impuzu, yarambika abantu guhera ku bakazana biwe. Umukazana akaza abona umukecuru w'imyaka 80 amuzaniye igitenge. Yesu nahawe cyubahiro. Yarafise ingabire idasanzwe. Umuntu umwe yavuze ati icoma iyo ngabire igatwara ubundi muntu umwe mu muryango, umuryango niwo upfa waribagiranye. Kandi nizere neza yuko Imana yagikoze gutya ifise undi muntu iyi ngabire yayihaye. Yari umuntu akubonye ntiyagenda atakintu guhaye, atuma guha gito mugabo akagenda guha ikintu. Rero turashimira Imana ku bikorwa vyiza nk'ibi yamukoresheje, kuko abantu benshi bazi gukizwa kari kuja mu ishengero cyangwa kuririmba, kuvuga ubutumwa n'ibindi, ariko gukizwa ni ugushira mu ngiro ivyo wizeye. Jambo ry'Imana rivuga ngo uwumva amajambo yanje akayakora asa n'umuntu yubatse inzu yiwe kuki ku rutare, ariko uwuyumva ntayakore asa n'umuntu yubatse inzu yiwe hehe? Mu misenyi. Turibaza neza ko ibikorwa vyiwe vyiza yakoze ari byo bimuherekeje bizomucira n'inzira gushika mu bwami bwo mu ijuru. Sinkekeranya yuko uno muvyeyi atagiye mu ijuru. Ndamuzi nk'umuntu w'umukristo akwije kondisiyo z'ubukristo. Nubwo abandi usanga umenga araririmba agacavuga ati je ndi umukristo, ariko je umukristo sindabonera mu kuririmba, sindabonera mu kwambara neza mu ishengero. Ubukristo ndabonera mu bikorwa. Nuko rero Imana ibampezagirire cyane.
twagomba dushimire umuryango wiwe guhera ku bana biwe b'amaraso bagize ukwihangana ibi bintu bakabibamwo bakavyitwaramwo neza kugeza uno munsi uru rubanza rubaye urubanza rw'iteka. Imana ibaho umugisha. Turashimira n'abantu umwe wese ku giti ciwe yagize ikintu akora kuva acumvira itangazo ridasanzwe hama akagira icyo akora kugira ngo bigende gutya. N'abo bantu bose Imana ibaho umugisha. Turashimiye n'abandi bantu batabaye hafi yacu kubw'umubiri mugabo babaye hafi yacu kubw'ibikorwa bari mu bihugu bitandukanye. Nabone turabashimiye cyane. Imana nabo nibongera umugisha. Hama turashimiye umuntu wese yageze hano muri tuza kongera guteranira twicara tuganira tuza gukarabira mu Gatumba kuri Pototrani ahantu bita ku makaro. Yesu abampera umugisha. Murakoze. Ibikorwa byose Mana bashishika guhagarikira uyu mwanya mwiza rero turimo tugezemo, umwanya mwiza wo kongera gutango ushishikare kujana nabo na cyane cyane ugendo basigama ugendo bazitirira ko Satani n'umwansi urahezagira ibyuma bashemo ubabere umushoferi ubabere umudereva mwiza mwemu w'Imana yongera abantu ijana na 84 mu ndirimbo zo mu Kirundi. Inzira y'umusaraba niyo izoshikana mukana kwa Data, niyo ninagomba kuja cyane no kubona umukiza
ijuru turagushimiye ubwa mbere kuri Imana wazindukanye natwe wagiye tuzigama kugeza muri iyi saha yuko tukiri bazima ibi byose bigera neza turagushimiye Imana turakwetse n'uyu mwaka tugiye kubamo turasengeye ibinyobwa mu izina rya Yesu Kristo ubihumanure ubyeze ubitunganye bajye kwifata bose tugeneza turasengeye porogaramu yose amajambo yose abibagaha ndasabye Imana kubibemo utugeneza kuri byose mu izina rya Yesu Kristo amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imana nishimwe cyane. Turonge gushimira Imana yabaye natwe mu rugendo kuva ku mpanda gushika muri kino kibanza. Rero nk'uko bisanzwe uno munsi igikorwa cyatuzinduye twese turakizi kandi turagihurizako nico gituma atamajambo y'igitangaza aza kuhaba ahubwo n'ubundi tumara gushima Imana ukuntu mwakomeje kutuba hafi no kudushigikira muri ibi bikorwa ata muntu ashobora kubyifasha. Ariko kandi nk'uko mu bintu by'ibigirwa bisanzwe bigenda iyo duhejeje gukora iki gikorwa tugashika ahantu dukarabira hariho amajambo duhora dutanga kugira ngo umuntu wese yoba yarafitaniye ikibazo n'uyu nyakwigendera turamuha umwanya cyangwa tukamuha akaryo ko kuvuga akavuga ikintu cyari ku mutima mu buryo butandukanye. Birashobora gushika ugasanga uyu muvyeyi yaragufitiye ideni. Ni vyiza ko uno munsi ushobora kubivuga kugira ngo umuryango usigaye ubimenye. Birashobora gushika ugasanga wari umufitiye wewe ideni. Navyo ni vyiza kubera murazi ko hari umuntu umudandaji adasanzwe. Rero umuntu yaba yaramufitiye ideni ntiyiyumanganye kuko turazi ko hari umudandazi wo ku rwego rwo hejuru yari umurambe mu bintu byo kudandaza kandi ndazi neza ko yatanga ideni. Ni ukuvuga rero umuntu yari amufitiye ideni ntiyiyumanganye turamuha kaze ashike hari imbere avuge ukuntu bimeze. Hama ikindi tuza kuvugana ni ikintu kijanye n'ibintu byo gushigikirana kuko ubu twari tugeze mu bihe byiza byo gushigikirana ugasanga hariho amashirahamwe ugasanga hariho abakorana utu na turiya nabundi turabaha kaze kugira ngo umuntu wese agire ikintu afise ijambo kugira ngo ntahave aniniganwa. Igice cya mbere rero nicyo kubaha kaze ubundi mwanya turaza kubabwira ukuntu biza kugenda. Yesu abamugisha.
rero ku bw'ibyo twagomba dufate ikindi gice cya kabiri cyo gushimira abantu bose bageze muri kino kibanza. Turashimiye abantu bose bageze muri kino kibanza ku izina ry'umuryango. Imana yo mu ijuru ibahezagire. Iki gikorwa mwakoze ni igikorwa kidasanzwe. Nibaza neza ko Imana yonyine ari ishobora kukibahembera, kuko umuntu atoroga ikintu ashobora kubaha. Ikigira kabiri twagomba dusabe, kuko ari ibintu dusanzwe tumenyereye kandi dusanzwe dukora, abantu boba bafise igiseke dushobora gushyiramo amazutu, mbese n'abafise amamvirope bashobore kubishikana hano imbere kugira ngo babihereze abantu, kugira ngo uyu muryango uno mubyeyi wavuyemo turabe yuko ushobora kugura amazutu kugira ngo bibandanye bigenda neza. Ndagomba ndangize kandi nshimira guhera ku bakozi b'Imana babanye natwe kuva mu gatondo kugeza iyi saha. Imana ibaduhera umugisha. Mwakoze cyane, mwadukoreye igikorwa atabandi bantu bari kukidukorera. Mwakoze gushingira intahe umubyeyi wacu. Ndashimira n'abana biwe hamwe na mwene wabo asigaye. Ndabashimira cyane ukuntu bihanganye n'ukuntu bikomeje. Ibintu bidasanzwe biraboneka ko byagiye bibarekamo Imana mu buryo budasanzwe. Nuko Imana ibakomeze kandi bashigikire, bakomeze kubagirira neza. Ndashimiye kandi umuntu wese yabaye muri kino kibanza avuga ati sino nibyogarukiraho gusa ko shika ku mpana ngaca ntaha, ariko kandi ndakeneye no gushika aho bakaramira kugira ngo numve ijambo riza kuhavugirwa. Rero kubera dusanze uno muvyeyi yabanye neza n'abantu, nta majambo menshi twiwe turavuga atari amajambo yo gushima, ariko kandi turahaye kaze umuntu wese afise ikibazo ko yoshikira mu rugo muno muvyeyi aho yarasanzwe aba, kuko asize abana bikagenda neza. Ibisigaye turangije tubashimira ngo Umwami Yesu akomeze kugenda abaha umugisha. Murakoze. Umukozi w'Imana aranyibukije iki gikorwa twariko turacita ico gukaraba, ariko tugiriwe ko no guca ku mazi. Tugiriwe ko no guca ku mazi kuko niko bisigaye bimeze ubuya. Twasanze gukaraba, guca ku mazi, kuganduka bitwara, turetse n'uburyo biratwara n'imyanya, bigatwara n'ibindi bintu bitari bike. Ni ukuvuga rero tugiriwe ko mu buryo bwo guca ku mazi haba igihe cyo kuganduka, tuzokibamenyesha hanyuma. Murakoze. Ku kizungu cyarabonetse ati ntacyo ndaza gushyira mu mufuko nze kuza ndawuzanye amamvirope ariko aragendagenda muyakire kugira ngo nawe we ushiremo ico kimazi bigende neza. Hanyuma twagomba twongere kumbure duhe kaze kuba afise ijambo, bari wese bafise ijambo ryo gushigikira muri uyu muryango. Niba arimo turamuhaye imana uwo bafise ijambo. Yesu nashimwe.
ijambo twagomba tubahe umwanya naba uyu muryango wa mama Nelia aho bari hose abahungu n'abakobwa bavyaguruke bigirwe hano umuryango wa mama Nelia mwalimu wa batoto hii familia ya mama Nelia mwalimu wa batoto aho umuntu wese ari yingirwe hino umuryango wagutse umuryango munini ukuvuga muri uwo muryango n'abashiki bacu basanzwe bari muri wo umuryango wagutse cyane none rero kuri uyu munsi uri hejuru uyu muryango nyene umaze kumva yuko bene wabo bagize kino kibazo umuvyeyi agataha akava mu mubiri twashishikaye kubana nabo hanyuma rero baca baravuga bati ibyo ari byo byose twogerageza tukaja kurondera udukwi utwo dukwi rero batwegeranije tuca turatuzana nicyo turimo twashize muri no bahasha kugira ngo bazobe baraducana muri iyi minsi bakiri mu mubabaro nuko ryari ijambo ry'abana ba Maneri bagomba bashikirize kandi bahezagire cyane yego nkuko wasirukiye umuryango yabashimiye dushimira umuntu wese mu cyubahiro ciwe kuri aka kigoro yagize akemera guhagarika ivyiwe akaza gushigikira umuryango natwe nk'abakozi b'Imana tuvuze duti Imana ibahe umugisha Imana ibahezagire muze muhere gutyo n'ahandi muze uko mubigenza gutyo Imana ibaduhere umugisha tugomba rero cyo turangiza dusenga Imana nk'uko twatanguye dusenga reka turangize dusenga Imana Mana data wa twese uri mw'ijuru turagushimiye ibikorwa byiza wadukoreye wabanye natwe rero muri cya gitondo kugera no mango dusozereye runo rubanza rw'uyu munsi watuzindukanye rwo guherekeza uyu mubiri w'umusabikazi wawe none rero turagushimiye ibikorwa byose Mana udushoje mubiherwe icyubahiro none rero turasengeye kuno gusubira mu myana twaje tuvamo jana n'umwe wese agiye kuja umuzigame arabagiye kongera gushishikara kugendera muri bya vyuma vyakozwe n'amaboko y'abana b'abantu urashishikara kubaja imbere wabere umudereva impanuka n'amasanganya bitaramugwe bw'izina rya Kristo kandi uwo wese ashishikare kuzigama uyu muryango ushishikare kubaha ni wowe kiremesha nk'uko waserutse muri wa muryango w'Ibetaniyeli hariya mu baraza ushishikare kuba hafi ugenda umuremesha ugenda ugirira neza urakoze mwami kubyumvise kandi kuza kubana natwe tukazigamirwa mu buntu bwawe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen amahoro y'Imana abane namwe